Reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe umviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mwumviriza iyi Burundi News TV. Aka kanya ndababwira ukuri, aka kanya amakuru akomeye cane aje kudushikira n'amakuru y'umubabaro ku bene igihugu no ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe bivurwa yuko yoba yahawe ishano. Amakuru akomeye cane mu buryo bw'idonido turabashitsa ko. Reka nsubire ndabahe kaze nshuti banywanyi bacu kuri mwese mumviriza amakuru yacu muherereye irya nino ku bigane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza aya makuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye by'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Aya makuru avurwa muri politiki, umutekano n'agateka kazira muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha makuru akorera nga mu gihugu cacu Burundi n'abandi babahinga bakorera mu karere k'ibiyaga binini, tukayabashitsa ko mu biganiro vya misi yose idonido. Aka kanya rero reka nsubire ndagukangurukire cyane nshuti munywanyi kuri wajeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora. Aka niko karyonda gusoma nuko musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazi ujyana nyine upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi, biriko mu nyuma z'uko hari amakuru avurwa yuko amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agerame n'igihe mu gihe ibintu biheje gukomera cyane bivurwa yuko ubutunzi n'ibindi bitandukanye ibikorwa bitandukanye yoba ari ibiri mu mugambwe wa CNDD-FDD. Kuri ubu ngubu rero ibintu biraje gukomera cyane, turi bugaruke ko muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Biravugwa yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba ageze aho umwasi w'igihugu c'u Burundi ashaka. Kuri ubu rero turi buze kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cyane mu kiganiro twahawe n'umwe mu ntwazangabo atashimye ko tuvuga amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe. Amakuru akomeye cyane rero adushikiye biravugwa yuko General Prime Niyongabo imvo n'imvano kubijanye no gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye vyose turaza kubigaruka ko. Ndababwira ukuri, injyane hagati ya Reveriyano Ndikuriyo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca aka kanya zoba zihejeje gutangura nyuma yuko hari humvirijwe amakuru yuko Reveriyano Ndikuriyo ari wategerezwa gusubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza, ariko inama yabaye ku igenekerezo rya 18 Munyonyi mwaka wa 2023. Inama yari yahuje ibihangange mu gihugu c'u Burundi. Gervais Ndirakobuca yanse ivyo vyose vyavuzwe kuri Reveriyano Ndikuriyo. Yaciye ahakana ko Reveriyano Ndikuriyo atagomba gusubirira umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ashira umukono ku itangazo ryari ryashizwe ko idokere na General Prime Niyongabo. Ivyo vyose rero vyarabaye kuri iryo genekerezo nk'uko amasoko yacu avyemeza na bamwe mu baturungikira amakuru bayejeje kudushitsa ko amakuru yose idonido. Kuri ubu rero imvo n'imvano kubijanye n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe birabwe neza yuko usibye abari mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, Reveriyano Ndikuriyo yaciye akoranya intwazangabo mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Baraba neza ko umukuru w'igihugu atakundi yokurwa mu burongozi bw'igihugu c'u Burundi atari ukumuhagarika umutima nk'uko bahagaritse uwumuhisi Petro Nkurunziza. Ibi vyose rero bikaba bikomeye cyane kandi bikaba bihejeje gushika nga kuri imbonesha kure yacu, tukaba tugira ngo tubibashitse ku vyose idonido. Bikaba mu nyuma z'uko baravye neza basanga atakundi bokura umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atari ukumuhagarika umutima. Bakaraba neza ko General Major Evariste Ndayishimiye nawe bahora bakorana mu bijanye n'ubuhinga mu vyerekeranye na politiki, bakabona ko uretse kumuhagarika umutima atacindi bakora. Inkuru y'umubabaro cyane kuri ubu ngubu nubwo nanone wa mupfumu wiwe aturuka mu gihugu ca Tanzania ahejeje kuba azana agakuru. Turi buze kuvyumviriza niba umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yamudahwa ategerezwa kuva muri Madagascar niba yoba yashitse mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko twabahaye inkuru yuko hari umuti yovanwa mu makungu. Kuri ubu rero turi buze kuvyumviriza canke tukumviriza niba umukuru w'igihugu ari buje kuvurizwa mu makungu, na cane yuko ibitaro bitandukanye nga mu gihugu cacu Burundi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu we yanse ko kurungikayo umugabo wiwe, cane yuko bivurwa yuko bahariyo abagambanyi. Uretse ko hari umwe mu
badogiteri bakomakomeye bahora bavurira mu bitaro vya Kira Hospital biherereye mu gisagara i Bujumbura. Amakuru akomeye cyane rero adushikira nuko kuri ubu ngubu rero uwo mudogiteri ari we nyene ariko arakurikirana amagara y'umukuru w'igihugu nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mu gihe Angeline Ndayishimiye we nyene yo bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane, turaza kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cyane. Ni iyihe ngingo biriko mu nyuma zoko indyane ziteye ubwoba, imvo n'imvano kubijanye na coup d'etat General Prime Niyongabo yo bari kukayikarwa inyuma yuko Reverien Ndikuriyo nawe atanguye kwiyonkora kuri aka karwe agatangira aboneka mu bikorwa bitandukanye vyo kurungika zimwe mu mbonera kure mu myimenyerezo mu ishamba ry'icimeza ikibira. Hari amakuru twaronse ko yambonera kure yahora ikorana na Reverien Ndikuriyo yibonekeje mu bikorwa bitandukanye, turi buze kubashitsa ko vyose ido nido bikaba mu nyuma zuko. Reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane nanone ababaje cyane avurwa mu Burundi. Mu nyuma turaza kubashitsa ko ivyo n'ibindi bivurwa mu gihugu c'u Burundi n'ibindi bivurwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini, tukabibashitsa ko kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Hari amakuru akomeye cyane adushikiye yemeza yuko kuri ubu ngubu ikiziga c'umuntu w'imyaka 18 catowe muri komine Muhanga mu ntara ya Kayanza. Ico kiziga catowe kuri uyu wa 20 Munyonyi mwaka wa 2023 inyuma y'umutangani wo ku mutumba Mikamba muri komine Matongo intara ya Kayanza. Ariko nanone iyo muntu akaba yariko arakina n'abandi umupira w'amaguru mu mvura ihambavu y'uruzi itazi kuri iyo wa 19 Munyonyi mwaka wa 2023 niho yakorokeye nanone yakorokera muri urwo ruzi yamara ikiziga cagiye gutorwa muri iyo komine Muhanga nk'uko vyemezwa n'ababanyi. Ubwo amasoko yegereye iyo dosiye uyu yari yahagaritswe ku windwi Nyakanga n'abandi banywanyi bo muri urwaruka rw'umugambwe w'ubutegetsi bwamwagereza kuba afise ibiyayura mutwe mu rugo iwe. Kuri ubu inkuru ya Burundi News TV mbere yuko ahagarika kuri ubu ngubu Jire uyu yari yashimangijwe na bamwe mu begereye iyo dosiye bivugwa yuko yari yashamiranye n'imbonera kure. Kuri ubu rero yaba yari yanse kuriha amafaranga 15,000 yasabwa n'uwurongoye imbonera kure muri iyo zone yitwa Ernest kugira ngo bashigikire urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mu birori vy'umunsi wari wabagenewe muri Myandagaro guheze. Yoba yarishe ibihumbi kandi 10 akaba ari vyo yishuye gusa. Kuri ubu rero ivyo byose nk'uko biheza kudushikira bikaba bitanezereje nanone Ernest uwo yari yagabishije Eric, kandi mwarumvirije ko Eric nawe ari we mbonera kure yari yibonekeje mu bikorwa bitandukanye nk'ivyibonekeje kuri uwo Jire ko azovyishura, kandi na cane amwagiriza ko yamuhemukiye niko vyiganwa n'umwe mu banyagihugu bo ku mutumba Giharo. Amasoko yacu ku mutumba Giharo avuga ko kuri ubwo ngubwo Jire yasatswe n'imbonera kure zirongoye n'uwo mutumba. Kuri ubu ngubu rero nyene bikaba bivurwa yuko bariteye mu nzu basangayo umukenyezi wiwe gusa muri iryo sakwa ryo mwijoro bakoze batagera n'umutahe. Kuri ubu rero bamuteye umukenyezi wiwe wa Jire ko batoye urumogi niko bamwagirije. Kuri ubu rero Jire yaciye agarikwa muri iryo joro nyene n'izo mbonera kure zerekejwe n'abapolisi babiri bamusanze mu bunywero aho akora akazi ko kotsa inyama. Amakuru adushikira nuko vyiganwa n'umwe mu babanyi biwe. Kubw'isoko mu gipolisi ritashatse ko umwidondoro umwenyekana, Jire yamaze indwi mu gashoka komisare y'ipolisi Igiharo nanone imbere yuko yorungikwa mw'iwero rikuru rya Rutana. Muri aya makuru akomeye cyane turaza kumviriza ibijanye n'ibindi bihejeje kudushikiranga mu gihugu cacu Burundi. Inkuru y'umubabaro kubijanye n'iriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi bikaba mu nyuma z'uko abarongoye Uburundi bo nyene ataco bariko barashikiriza. Turababaje cyane n'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi n'ibindi bikorwa bitandukanye bitanezereje abene igihugu biheza bidushikira. Ivyo vyose rero tuzaza tuvyumviriza muri aya makuru akomeye cyane tubandanye tubashitsaho kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Bikaba bihejeje kwibonekeza mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ariko harakorerwamwo amabi ateye ubwo batagira uko asa, ni nyuma yuko imbonera kure
z'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD arizo zibonekeza nyene mu mabi atagira uko asabika mu nyuma z'uko kuri ubu ngubu hari n'izindi mbonerakure zoba zatanguye kwiyonkora kuri CNDD-FDD cyane cyane yuko bivurwa yuko nyuma yuko harungitswe imbonerakure muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo atanumwe kuri ubu ngubu ariko aravuga rumwe n'ubutegetsi. Imbonerakure ziriko ziragandagurwa zo zigasaba yuko ibintu vyokorwa kandi bigashirwa mu ngiro, na cyane cyane ko hibonekeje ibikorwa bitandukanye mu bintu biba biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Izo mbonerakure zigasaba ko zoshirirwa ko vyibura impozamarira na cyane cyane ku baryango babuze ababona cyane cyane ko bivurwa yuko kuri ubu ngubu zo ziba ziriko zirahura n'akarenganyo kuko ata muntu numwe azi ivyavyo. Kuri ubu ngubu rero amakuru akomeye cyane turaza kuyagaruka ko muri iri donido ry'ibiganiro n'abakuru dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka twigarukire ku makuru akomeye cyane twababwiye mu funyo ku bijanye n'umugambi wo gutembagaza nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu burongozi bw'igihugu, bikaba mu nyuma z'uko General Prime Niyongabo n'ibindi bihangange bitandukanye Reverien Ndikuriyo ari we munyamabanga mukuru w'umugambi ku butegetsi wa CNDD-FDD n'igihangange ndakugarika kuri ubu ngubu bihajeje kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye. Reka tubigaruke ko vyose idonido muri aya makuru akomeye cyane adushikiye imvo n'imvano kubijanye no gutembagaza no guha umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ishano. Kuri ubu rero nyuma yuko bamwe mu bihangange mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD baravye neza ko umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atokura kandi atokegurura atotanga imihoho kubijanye n'uburongozi bw'igihugu. Aka kanya uko vyashikirijwe n'umwe mu bari muri uyo mugambi avuga yuko Reverien Ndikuriyo yakoranije inama ku igenekerezo rya 18 Munyonyi mwaka wa 2023. Iyo nama ikaba yarigaga ku bibazo bitandukanye kubijanye no gutembagaza ubutegetsi bwa nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Amasoko yacu mu ntwazangabo z'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yemeza ko iyo nama yarabwaga neza uburyo hokorwa itembagazo ry'ubutegetsi ata masase canke atani nkoho zivuze nga mu gihugu cacu Burundi, na cyane cyane ko umugambwe wonyene ari wo urashobora gutembagaza ubutegetsi ivyo vyose bibaye kandi mu karyo keza. Mwarumvirije amakuru avuga ku mugambi wo gutembagaza ubutegetsi arahwihwiswa kandi agakwiragizwa ku mbuga mpwaniro nga mu gihugu c'u Burundi n'izindi zikorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini, bikavugwa ko kandi ntibitangwe ko umuco. Ariko nga kuri Burundi News TV tukaba tugarutse ngo tuguhe umuco kandi tuguhe amakuru akomeye cyane y'ukuri yo kwizerwa mu gihugu c'u Burundi kubijanye na nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, mu gihe bivurwa yuko umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yahawe ishano na bamwe mu bagambanyi bakomakomeye mu burongozi bw'u Burundi, na cyane cyane ko bivurwa yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca kuva yashika mu gihugu c'u Burundi avuye mu gihugu ca Ghana biravugwa yuko hari ivyatanguye kumvikana mu mutekano w'u Burundi bitariko biragenda neza. Harumvikanye yuko umukuru w'igihugu yamubajije kubijanye nuko nawe nyene yoba agiye kumera nk'uwaza n'umushikiranganje wa mbere General Ngiyombe Bunyoni nibijanye no gutunga amatungo adasiguritse, na cane cane ko kuri ubu umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca biboneka ko yoba afise mitahe ikomeye cyane mu makompanyi akorera mu gihugu ca Ghana. Hari ayandi makuru akomeye cyane yuko hari n'ibindi bihangange bishika bitatu kuri ubu vyo bifise iyo mitahe muri ayo makungu. Hari amakuru avuga yuko Ndakugarika yabazwaga ku idosiye ikomeye cyane kubijanye no kwanka gushira umukono ku idokera ikura General Prime Niyongabo mu babanga yari yarungikiwe n'umukuru w'igihugu ku igenekerezo rya 19 Munyonyi mwaka wa 2023, ari nabwo Gervais Ndirakobuca yaciye atumirwa mu inama giturumbuka n'umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mwarumvirije ko guturuka izo saha umukuru w'igihugu yaciye amererwa nabi cyane acaremba nkuko abegereye iyo dosiye babishikiriza. Kuri ubu ngubu rero mwarumvirije ko hari amakuru ajanye n'umugambi wo gukura ko intwaro y'agahotoro, intwaro y'umukazo, intwaro izira ubutungane, intwaro idafise gutunganiriza abene igihugu n'ibindi bitandukanye. Mu gihe ibihangange vyo bivuga yuko umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye avuga ariko atagushira mu ngiro. Hari n'ayandi makuru mumvirije yuko kuri ubu ngubu hari ibihangange vyibonekeje bitari mu mugambi uri ku butegetsi, bitari no mu butegetsi bw'u Burundi, biriko vyibonekeza nko mu buhungiro butandukanye hirya nino mu gihugu c'u Burundi. Bikaba bivurwa yuko biriko biratangaza amakuru
ajanye n'ibiriko biraba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ubu rero amakungu nayo akaba yatangiye kuvyivangamwo, akaba atangaza yuko umukuru w'igihugu nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bagiye gufatirwa ibihano. Kubw'amasoko yacu amakuru yemeza yuko umukuru w'igihugu nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu arembeye mu rugo Igitega, nk'uko abadokiteri bariko bararungikwayo boba abaturuka mu makungu n'abandi bakomakomeye baturuka ngaha mu gihugu cacu Burundi. Bikaba mu nyuma z'uko hari idawa yari yatumwe mu makungu bivugwa yuko yoba ariyo yategerezwa kuba ishika kugira ngo harabwe neza amagara y'umukuru w'igihugu nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Umutambukanyi wiwe niwo ariko arafatwa mu minwe uburongozi bw'igihugu c'u Burundi, na cane yuko viboneka ko umutambukanyi wiwe yahora asaba umukuru w'igihugu ko Kere Nkurunziza atoshirwa kandi atosubirira General Prime Niyongabo, ahubwo ko botoza kandi bakamenyereza Joderi Ndayishimiye. Hari amakuru akomeye cyane rero nyuma yuko ibihangange vyibonekeje mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. Biraboneka ko Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mugambwe w'ubutegetsi wa CNDD-FDD kuri ubu ngubu yoba yiyongoye kuri aka karwi ka General Prime Niyongabo. Biriko mu nyuma z'uko mwarumvirije ko General Prime Niyongabo yari yatangarije igisoda ko Reverien Ndikuriyo ari we agomba ategerezwa gusubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza, ariko mu nama yabaye ku igenekerezo rya 18 Munyonyi umwaka wa 2023 ndakugarika yaciye vyose ashira mu mabisi, yanka ko Reverien Ndikuriyo yokibonekeza ku burongozi bw'igihugu, na cane ko biboneka ko ari umwicanyi. Mu mbonera kure mwarumvirije ibikorwa biberamwo, mwarumvirije nga mu gihugu cacu Burundi ko Reverien Ndikuriyo ari we nyene gihangange gikomeye cyane kandi kibonekeza mu bikorwa bitandukanye, nko kurungika abaja kugandagura abantu batandukanye mu bisata bitandukanye mu butavuga rumwe n'ubutegetsi, na cane ko yavuze yuko bagomba kwica imfyisi bagasigaza intama. Amakuru ava mu mugambwe aremeza yuko Reverien Ndikuriyo bamwe mu bagize umugambwe w'ubutegetsi wa CNDD-FDD batashigikiye uburyo atwaramo izo mbonera kure n'ibindi bikorwa bitandukanye vyibonekeza mu gihugu. Ariko nanone n'umukuru w'igihugu yumvikanye mu majwi akomeye cyane ashigikira imbonera kure kubijanye n'uburyo ziriko ziracungerera imbibe, kandi akazisaba ko zokaza n'amarondo. Kuri ubu rero ibi vyose biriko biraba ntibiha iteka izo mbonera kure kandi ntibiteka igihugu c'u Burundi, na cane yuko ibi biriko biragaruka ko na bamwe mu ntumwa zawo ni nk'uko amasoko yacu avyemeza. Kuri ubu rero izo mbonera kure ni inkoramabi kandi ni n'inkorabara mu gihugu c'u Burundi, na cane yuko kuri ubu ngubu arizo ziba ziri kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye byo kudatunganiza abene gihugu. Kuri ubu rero umwene gihugu arasabwa kuhaguruka akaraba neza ibijanye n'ibiriko biraba mu gihugu cacu Burundi, na cane yuko nibihangange atavyo kwizerwa kuko vyose ari ibisuma, nk'uko vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero Reverien Ndikuriyo biravugwa yuko hari imbonera kure yarungitse mu ishamba mu myimenyerezo itandukanye, na cane yuko zoba ziriko zirakorana na wa murwi mushasha wa Larube wibonekeje kandi ukararahirira gutembagaza ubutegetsi ugafata igisagara ca Bujumbura n'umugwa mukuru wa politique Igitega. Kuri ubu rero ivyo vyose nubwo bamwe mu bene gihugu turaba neza kandi tugasanga ko biba biri kuboneka kandi bikavugwa ariko atangiro, na cane yuko hari ibihangange bigaruka ko mu makuru tubandanya turi buze kubashitsa ko. Kuri ubu rero turaza kubashitsa ko ikiganiro n'umwe mu ntwazangabo mu gihugu c'u Burundi, n'umwe mu ntwazangabo mu gisoda kubw'amasoko yacu mu gisirikare. Turaza kubashitsa ko amakuru avurwa mu gisirikare kubijanye n'uyu mugambi ukomeye cyane uriko wibonekeza. Kuri ubu Reverien Ndikuriyo na Ndakugarika barahejeje gutana mu mitwe cane yuko Ndakugarika nawe nyene ari we gihangaje gikomeye cyane, ariko biravugwa yuko hari abaryango biwe n'abana biwe bo barungitswe mu makungu, ariko tukaba tutararonka imvo zavyo. Turi buze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane. Kuri ubu bikaba bitegezwa yuko na Ndakugarika yoba agiye gufata ingingo ikomeye cyane itaramenyekana. Ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi na kamarambaza vyose rero turaza kubigaruka ko abene gihugu turafise ubwoba kubiriko birakogwa, na cane yuko hibonekeje ko umuntu wese afise
amatongo ku mabarabara mu gisagara ca Bujumbura mwarumvirije yuko bariko barayagirwa kandi abategetsi bakomeye bariko baratwara ayo matongo y'abene gihugu. Na makuru turonse nk'uko umwe mu bene gihugu yadushikirije ubutumwa bubabaje cyane kubijanye n'umushikiranganje yibonekeje muri uwo mugambi. Vyose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Wowe ico usabwa kurikirana kandi ntuje kure, iyi ni Burundi News TV.